abanyamurenge nibo bariko baragenda muri ntuzeye bariko bakingahe mu Burundi sasa rero bivanye n'ingorane bahura nazo baca baririmba ngo uzaza yari Yesu kongo kumbuye uri kuravyumva sasa rero Imana kirabahezagira baronka amaviza baja kuba muri Amerika bararinduye indirimbo barimba turindire twami vyama nuturandure turindire twami vyama Mukubito nuvuga misi yahera nuvuga wari ku rutonde nuvuga gwa mbere musaza kuvyerekeye visibility views ariko right now turabona umenga abantu benshi nuvuga ariko baravuga comments zitandukanye Mukubito mbona views aturi tena zile ma 10k ma 20 habuze gato account yanje bagomba bayihacking Umukubito acha bigenda gute musa Mungu tu Sige nigeze kumbwira ati ngo umuhisi mama wiwe ambwira ati mwana wanje ibintu byose uzokora udashizemo Imana imbere ntuzo witege réussite ewana yari umuvyeyi wanje yarasenga sana yamayumviriza radio Mari bane mwakire mu bwami bwiwe kabisa mu vyubamwe byose unatia Mungu mbele kandi byo bigenda neza cyane busaza kuba n'Imana nibisigura kudahora n'ingorane kubana n'Imana ahubwo ni gukomeza mwizo ngorane umuzungu umwe niwe yigeze kugenda gufasha abasangwa butaka agiye kubafasha sasa rero yarafise amazuru manini maremare kabisa umusangwa butaka cyangwa umuzungu oyo umuzungu sasa rero umwe mu basangwa butaka yaciye avuga ngo no kuri kose bantu b'Imana kandi uyu muntu yaze kudufasha afise ibihemeso basi ubifata gute cyangwa ubiha image imeze gute kwa ubona nuvuga aba presenters bakorera ku ma TV online atabumwe buhari bro ubugari ni buto ubugari ni buto hama la prepare abantu dukora kano kazi benshi babona umenga ni inzira nziza yo kugira uronke success Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, chain of progress for this industry Buja Flavor. Chakinya makuru cyama kibazana shamvuga muri industry Buja Flavor. Nguko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana abasha. Amadusubira dukingurikira nabwo bakunzi ba Step Media, bakunzi ba Step Media desa 57 ndabakunda cyane kandi akubwira yuko ivyo nuko muratwereka bidushika ku muhati, bidushika ku mutima novuga yuko hatamwe bwe ntaho twoshika. Yes, uno munsi rero ndi kumwe nande. Kuri mikoro kuri Beni behind the camera ni sike professional, ndi kumwe nande, ndi kumwe mu brother. Umuntu jama jene mera cyane for this industry mu bati ba presenter wa mbere novuga gaha mu Burundi ndiyemera ariko rero ugire ndamwemera cyane gusumba novuga nk'abaraho ntavuze yes mbega wibaza ko arinde ni Umukubito Juste Gael reka baramutse bro vipi safi sana Beni ndakuramutse sike professional abaje amatwaherukana n'abakozi babandi ubu n'ababosi babo kabisa apana ababosi babo ahubwo n'ababosi babandi ewa n'ababosi ariko nibagiye oya mwe muri ababosi banyu muri koresha ubu kabisa ama ni ikintu ciza cyane asante sana kuyakira muri Step Media 257 kwa kundi ahandi amasindahindura kazina ni Juste Gael dream from RSA black money Jichoni black ama mukaba bamezagire cyane ndishimye sana ari mu bantu bambere novuga bashira Imana imbere cyane why bro man je Mungu mbele sana razi gituma je nshimire mama wanje yakuza nkundisha Imana kabisa nakuze mu muryango wemera w'abakatolika ndibuka nkiri umwana narigeze kuba nkunda gukina cyane ugasanga nasivye mu misa sivye mama munyu marabimenya pesa naho dimanche imisi yose nategezwa kumubwira injiri basoma misi yose mera akubaza ego mu nyuma ndabikunda ndasubira ndabikunda sinovuga ngo ni nguvuzi wanje gusa ahubwo ni ngarimo n'igisabisho cya mere cyane ndamushimire cyane kandi Imana ibandanye mumpezagirira umuvyeyi Bikira Mariya mukomeze mu mutama nawe yes uko ratera imbere nuvuga ku bw'Imana mbega mama wawe nuvuga yoba yumva gute mwana we nuvuga gendera uruva kuri yanzeye kuri yanzina kwanzira nyene mere navya kurikirana kandi ivyo yemera Nakurikirana Umukubito mere si umusubscriber inga ndakubwira ikintu kimwe je mere navya kurikirana gutera inkuru mere avuga ati Juste Gael kubona umaze presque 2 ans utarasoma igitabo tabwo kwinkoni urumva mere ntambona mwibi mere mbona ndi mu zindi nzira ziterambere y'amashuri wavuga ati wewe uheze ibi hama
wize ibijanye n'ubutunzi muri kaminuza hama nimujya gukora muri banke nimuja hehe ariko mere ibi sivuga ngo arabiponda cyangwa kuna kuriye ariko ntavyakurikirana si yo mind yiwe oya je guzambwira ati ivyo urimwo Imana igwezagire kandi ntibiguhebesha Imana kuko yamambwira ati ubutunzi bwa mbere naguhaye nico nzogusigira niyo vyoshika nkaje bukama na kindi yes Imana yes mbega wibaza yuko Juste Gael niki avuga ku bwa Step Media Step Media ni ikintu ciza cyane ni ide y'imisore ibiri ijiva gukora mu yandi ma TV online waraciye muri Niosel waraciye Bujahit n'ahandi tuba tuzi CK professional Ufise experience presque imyaka 5 ni ikintu ciza kuko iyo umuntu kugira ngo uzo mu boss mwiza utangura kuba umukozi murafise rero murazi ingene inkovu z'umukozi murazi umukozi icyo bisaba kugira akore niho rero ubana mu boss mwiza ni nawe umenye ingene ukoresha abakozi rero Step Media ni ikintu kije mu bantu bafise experience ya kino gikorwa hama kandi nibaza ko bataje uko baje bazanye na innovation kabisa ihindagurika shasha yes ivyo bishasha byo turabibemerera kuko n'ubwa mbere je nose opportunity yo gukoresha mu brother kuko nigena ni muri Bujahit se bwa rose opportunity no musi yanyemere kunshigikira naje nairose opportunity ariko nizera muri bwa bumwe musazi kwa kundi ahandi hama igisigaye naco oya ubumwe Imana n'urukundo Imana n'amahoro umaze kuronka amahoro n'urukundo nta bindi bisigaye byose peace and love one love bisigaye byose abafana n'abatumirira ewana mugire ewana subscribe kuri Step Media comment irakenewe nimba ari vyiza babimenye nimba ari nabibi naho nyene bikosore ama niyo je murabona naho nyene bikenewe cyo ngiye cyo partager kamukora chérie mwambie ati raba kamukora grand frère mubwira ati naho nyene biryoshe biraha kabisa kuro turinga kugira du forme tweforme byongere dushobore no ku kugira gukonjiga verbe divertir muri présent byongere muri futur kuko ibiganiro dukora ni ibintu si ibintu bihirana nga ibintu yazo cy'imyaka 30 bazovuga ati Beni yano dogoro uvuga ati papa bwa bundi ari pambana ari sota sana ni problem yes nuvuga ni Juste Gael right now nuvuga numumenyesha makuru nuvuga wa Buja FM en même temps nuvuga kandi akasazuka kore nuvuga afise company yiwe umukubito niko tuyita ni company umuhushulo abo ni nakaru gato yakamfasha kugira ngo nze ndafasha impano zitandukanye ndazigaragaze zikirize ivyiyumviro vyongeye nimbari ivyo vyigishe canke n'ahantu Imana yamejagije kugira ngo shobore kwiteza imbere no guteza imbere impano zitandukanye kandi ikintu shima cyane Beni ndagishimira Imana saba n'abafans vraiment ntibadute wana udushika amativo online turapambana sana turaruha naje mvyuka saa 10:30 bro je akazi gahera 18h 4h30 mission se mavyutse baba bamaze kubera iki Juste bamufisa amasa tukura ni sabuni yangiye mu maso naje barabimbaza kwe turacoga sana je ari uraho yaneye inkuru ngo iriwaza n'umugore ngo uzoceba ko kazi no yanzo banarabaye mu boss ndo abandi bapetra batigite abandi nabo nyine basiraguriye nabo batigite kabisa guys urukumva yuko turaruha sana turakire support yanyu urumva yuko biragoye cyane na cyane nka twebwe twatanguye atara equipment nimwe dufise musaza bro natangwe na jata equipment fisa abwa abo bantu Dere nagomba shimira no witwa Heroique yaramfashije cyane muri Canada Imana iguhezagire nimba uzobona interview so tuma ndagaterecharge mukama kumezagire sana ndakwemera gusumba uko niyemera kabisa hama bisigaye abajama mubibuke ni kintu kizima cyane mutanguje natanguye atakamera je napambanye nagomba nabwiza kuri abantu yuko ntana meza birarahaje je ndose kamera yiwanje demo hamukini naco nagomba kuvuga shimira Imana gusa ikintu gihari abaja mu bashigikire nimba ufise aka sorosoro rigwiriyo riroye nambaraga $100 ka 200 ka 300 ko nyene bigene neza ejo Beni yambara kariase sike hari aravuga ati wisho tembebe ama ababeti bateri imbere kwa kuri ahandi kabisa guys muko kundi handi gereye muri rwa rukundo gere dutera imbere bashateze imbere n'abandi byo naga Juste aba black man bararosa kayobe ako misiza
biraryoshe mani biraryoshe bavuga ati Ben arashitse kuko nabonye imodoka y'iparkinze hake ire jewe Ben yashitse ke yashitse nabonye imodoka y'ibiri hajya kuko nabonye ujejwe umutekano wiwiwe ari hajya umutekano ni wose kabisa ibintu bimeze neza cyane yateye imbere bimeze neza cyane kandi birabyoshe cyane kuba umuntu yarateye imbere kuri support yawe wamuhaye neza cyane ni ikintu nibaza yuko no hamagarira abantu kuri Step Media 257 nibaza ko ne kwishigikira haba mu masengesho ko amasengesho arakenewe mu ibintu byacu amasengesho kintu nari nacibagiye amasengesho kindi cya kabiri naco no mu buryo no mu vyiyumvira ivyo bintu bitatu barabikeneye kuko twese twama tubikeneye ariko barakeneye ko umuntu aba hafi cyane Juste Gael je novuga numushira mu rutonde rwa TV online nkabiri canke novuga imwe canke gatatu ari imbere canke gatanu ariko arakora neza cyane ni mu bro abikora neza kandi afise aba followers benshi afise navuga aba subscribers benshi afise abantu navuga bamwizera abantu navuga bamwereka gwa rukundo natwe turavyifuza ariko nikibazo cyanifuza kubaza mbega Gael ko bimeze gutyo onye mbega ni kubwineza canke hariho nibindi navuga bibi biba bishika maybe sometimes kuko ari abantu benshi bakora ibintu byinshi cyane navuga Juste Gael ikintu cyose menya yuko plus haraho wigigwa imbere gatoya plus uhura na challenges zaho kuko na challenge birafasha kugira ngo abantu bakurikirane wahuye n'ibibazo yego jewe ibiboro maze gora n'ingorane nyinshi cyane ako vyongeye izo ngorane nizo zinkomeza zina ni forger ziba ziriko ziratuma ego sinzi kurabone icuma uri kuragishira kwibuye ugiruko uri kuragikarisha ego urumva rero biba bikeneye yuko mukombozi nayo yamaye ivuze ati ntuzube kijumbu uzobe nk'inzahabu kuko ikijumbu gishize mu muriro gica kizigira ako inzahabu ukwishira mu muriro kikayanga kandi ndababwiza ukuri zahabu nyayo nticuye sio plaqué gusa ikintu nagomba kuvuga turazihura nazo haba izabo dusanga uno mwuga je sinari bwaje umuntu uze sinari bwahure n'ibibazo by'ubutungane je ntaraja gukora bino bintu sinari bwahure n'ibintu ngo bagufungishije ngo naka ngo ariko ategura ibi ngo cyangwa ngo naka ngo kabariya ngo kariho ngo karahiye ibi nabiri ariko ivyo byose ndabishimira Imana kuko uko iminsi igenda iragenda birateba bikankomeza kandi bigatuma jewe menya ati je ndinde ngezehe ngomba gushikahe ndagomba nakubwiza ukuri Beni nta nirobo y'indoto yiwanje ndashikiye nta nirobo kabisa iyo twavuye ni hato ko dusigaje kugenda hama tushari ku ntango yo bro sana nico gituma renda kubwira nti bro ikintu gihari nawe no kubwira n'abari ko baradukurikirana kuri Step Media 257 ibintu byose bizogushikira ibindi byose ubona bishikira abantu ibwire Yesu wambie Bwana mpe Mungu tu abanyamurenge nibo bari ko baragenda muri ntuze bariko bakiringahe mu Burundi sasa rero bivanye n'ingorane bahura nazo baca baririmba nguzaza yari Yesu kongo kumbuye uri kuravyumva sasa rero Imana kirabahezagira ngo baronka amaviza baja kuba muri Amerika ubu bararinduye indirimbo barimba turindire twami vyama nuturandure turindire twami vyama nuturandure igeze uri kurumva yuko bimeze neza cyane ariko uko bimeze kose Juste Gael ruvuga uko ibihe haza ibyiza ko haza ibibi ugerageza kubana navyo ko nyine niko bitegerezwa bro uvana bwirikiro kimwe haje ikintu kimwe nta ciza gihari kitokwigisha nta nikibi gihari kitokwigisha ivyo rero uzobihura kwisi ari ibintu bibiri udashobora guhunga umugisha n'umukoshi kabisa umugisha n'umukoshi ivyo bintu novuga uzuko muvyitega nimba uri kuri no kino si utarapfa ubeje ko ivyo bintu uzuka bubifise bisi yose buzakugendera utakwe kubemera yako ariko nabifurije imigisha imikoshi wishwe urabona probleme guys mbega bibaza ko bimeze gute ko tuvuga ko mu misi herukana novuga Juste wari wahamagawe n'ubutungane mbega bimeze gute byaraheze bakwambitse izera canke biracari mu wiherero bimeze gute ga grand frère shima Imana yuko yamfashije nkaba ni the games cyo ndagishima yego nshimira abansengeye abafashije mu vyiyumviro cyane mu bindi mukaba bamezagirire icyo rero ndagishima cyane naho jemeze neza sinzi nk'ibizoza mu nyuma biye bitakuja baadaye ndo haujuu sikeri yambwiye ngo ko narumvise ngo wafunzwe ngo umunsi rero gukora je ntinya kuja kuraba umuntu yafunzwe ko baca bananje bafunga baca bavuga ngo nzoza kuraba wavuye
umuja mariso sike kandi mbwa buri byose ko sike ati umuntu yafunzwe gaba oya sike afise ubwoba sike afise ubwoba akari kubivana ingene yakuze twe twakuze dutambuka n'amaguru ko yakuze agira ku kinga yakuze agira ku kinga yatangiye gutunga déplacement kare naco gitumba atagomba gura imodoka ko kwideplacer arabimenyereye imodoka guys dusubira mu kazi ka Juste tuvuga turacari ku bukubito nuvuga minsi yahera nuvuga wari ku rutonde nuvuga gwa mbere musaza kuvyerekeye visibility views ariko right now turabona umenga abantu benshi nuvuga bariko baravuga comments zitandukanye mukubito mbona views atuni tena zile ma 10k ma 20 nuvuga ma 30 nuvuga tubona ma 7 na 9 nuvuga kuri ki mukubito bikugenda gutyo canke niwe ariko arazidandaza nazo ndiko ndadandaza gusa jewe muri no mwaka naso gwa kingwa kabiri oya gatatu Juste navyo nibaza yuko nibisanzwe ndashima Imana nta biganiro bitatu byaciye ndazi ikiganiro usubiye inyuma mu biganiro biheruka ndafise akaganiro gafise 21 ibintu nk'ivyo sasa rege ibintu bimeze cyo nagomba kukubwira ibi byose nibaza ko ntumurira abantu kubana baja ku mukubito nimba bici ku muntu akiyumvira ko ikintu cyo subira inyuma ku nguvu ziwiwe canke ibindi babandanye badufasha ubonye aka notification agira abakaganiro nego vraiment ushigikire aga comment muduhanure dukeneye impanuro zanyu haba bisigaye navyo nibaza yuko ni kibazo cy'umwanya n'Imana nta bindi guys ni kibazo cy'umwanya n'Imana ni judginga kandi Imana nuvuga ni guha byose ivyo ufise byose ni biguha kandi ivyo vyiza cyane kubishira imbere kuko udafise Imana hajya kenshi sigeno yigeze kumbwira ati ngo umuhisi mama wiwe ambwira ati mwana wanje ibintu byose uzokora udashizemo Imana imbere ntuzo witege réussite ewana yari umuvyeyi wanje yarasenga sana yamayumviriza radio Marie bane mwakire mu bwami bwiwe kabisa niyo yabwira ati mwana wanje udashira Imana imbere ntuzo witege iterambere yes na Juste tuko turabibona ko kandi barabiguhanura bimeze neza cyane kandi mu vyo bamwe byose unatiya mu ngombele kandi byo bigenda neza cyane busaza kuba n'Imana nibisigura kudahora n'ingorane kubana n'Imana ahubwo ni gukomeza mu izo ngorane kabisa guys aravuga ati reka nje gusenga sinzohura n'ingorane ariko bakagenda gusenga bagahura nazo ati Mungu mbona sahau apana Imana ni gukomeza kugira izo ngorane ushobore kuzivamo ni kwereka inzira ndabona kubwira hari ibintu bitatu bitagurishwa kuri inosi cyambere na mahoro niyo mu busanzwe aho bahara amahoro urashobora kubura amahoro wewe yo mu mutima gusumba umuntu ari muri Ukraine isoro ziko ziravuga kindi cyakabiri kitagurishwa no munezero umunezero niyo ufite amahera menshi kazana bakigingi ba mutima ba defense bagutwenze ngaha ndakubwije ukuri uwo munezero udafise wa munezero w'ibwina hariya mu mutima ico kintu nta kimushobora kukigura urumva ko bigoye cyane ntushobora kubidandaza ntushobora nibikunda mon frère nibikunda ivyo nibigugwa none aba boss urabona ugasanga imisi yose yamari mujinya ya kila siku arasiba none wowe twenga ryari iyo amuzanira ico imbere kamuserva neza ugasanga natwe kila kintu cyose kagifisa akamaro kacu guys tuko turabona nuvuga umukubito kiri nuvuga muri Colombe ibintu byari bimeze neza cyane bisaza ariko right now nuvuga kuri Buja FM bimeze neza ariko ntibimeze nka neza nk'ubwa mbere why man bivuze ko utameze neza nk'ubwa mbere ni gute turamwumva turuta umukubito everywhere anytime any moment ni umukubito ariko right now muri hit connection sinka cyane musaza hari ama percent fulani ametoka kwa sababu gani kandi ubwira ikintu kimwe jewe nashitse nkora ibiganiro bibiri nkora mu biganiro zinduka nkora no mu biganiro hit connection ivyo biganiro vyose mukubito je nagikora DJ nyene ngo tukora turi twese turi batatu ivyo biganiro vyose batatu sasa na karibu ndayikora sasa kintu nagomba kuvuga jewe ni jewe nyene we ni yanzoga nyene ni yanzoga nyene mu cupa rishasha kabisa ukura vyumva hamba shimire n'abakunzi bi radio vraiment jewe nkikiva muri Colombe baragira nibaza yuko hariho hari abantu bizobagora kumenyera ku yindi radio ariko urabona yuko je mbona ndaba ama interaction aba turi mu biganiro abatelefona ibikini biki niyo dushika muri quartier nyene cyangwa ahantu ntembereye ukumva akubwira ati no munsi vraiment nk'aga topic magize muri zinduka kanyubatse no munsi ajya makuru mwataza muri connection kuri kwimana hajya ahantu hari umuntu yagombye guhenga muku canke byari sawa canke ikiniki muri ahinyanyura canke ibinibi uravyumva byerekana yuko abarundi
ndabashimire cyane baracakunda kumviriza radio kandi Imana ibahezagire bazabandanye iyo nzira kandi ivyo ndabishimira n'Imana kabisa. Guys bimeze neza cyane urumva yuko arashimira cyane abarundi muri rusangi na cyane cyane wale watu kule Chichoroni abantu bahariye navuga muri tele bajya abantu rero zewe mwiswanze umuzungu umwe niwe yigeze kugenda gufasha abasangwa butaka agiye kubafasha sasa rero yarafise amazuru manini maremare kabisa umusangwa butaka cyangwa umuzungu oyo umuzungu sasa rero umwe mu basangwa butaka yaciye avuga ngo no kuri kose bantu b'Imana kandi uyu muntu yaze kudufasha afise ibihemeso basi abizahemera afise ibihemeso turamutse cyane ndabakunda sana aya ngo yutaba ari umuntu igeze kubaza CK ngo yutaba mu cameraman ngo ari kubiki gacabo ngo umukubisi w'umukubito CK yeravuga acha kubita umukubito mbega bibaza ko Juste yatabumenyesha bakurere kubiki jewe nari nizi vy'ubutunzi jewe ndazi kwestara amatara jewe ndazi ntwari moto neza afire moto bari urayibona uragyukije walaye gato tukiraho gene twari imodoka neza tukiraho gene Juste kuri moto gayo gatoya ari makuru Ufise ngo ijya moto barako irondera ku mafaranga menshi cyane ko niyo moto yonyene ijya mu gisagara cya Bujumbura yonyene ijya mu bisanzwe ijya bavuze bati iyi tuyifata nk'imoto y'ibimuga kandi ibimuga biremerewe n'amakinga washika mu gisagara cya Bujumbura urumva rero umuntu akeneye kuyigura n'ubu nyene barondera inoti tugire foro mbega bibaza yuko inoti ikenewe bibaza ko inoti ingana guteka Juste ibasanga inbox ndaguteza abantu yerekanye mbega bikwiza amadokima ga bro we ntugira ubwoba don't worry kabisa igihe cyo kuvuga ati rero ngurazi gutwara moto ngoza ibintu byinshi cyane ndakora amatara ndakora ibiki umva no mwaje mwiza no mwaje marketeur mwiza nikora bunatanga gufata ibiro nari umubasketere mwiza n'umufootballer mwiza ndabwira ikintu kimwe Beni hajya Burundi n'ukuri kw'Imana hari demokrasi je nabibonye kuko iyo ataba ari demokrasi jewe mba nimugasho wewe kuki kubera iki rero ndabwira impamvu jewe n'ukuri sindi ngo ndakubesha Beni jewe ravye football na kina jewe Burundi babwaragiye muri Coupe du Monde mini Cristiano mweusi CR7 umva nakubwiye yirabura badeira iki jamari so wala nakubwije ukuri jewe ahubwo jewe nakubwiye oya problem ibigarukira tugerekirize ga mon frère nakubwije ukuri mini CR7 badeira mweusi mubaya kwa kundi na masaba ikora piga samba si gay yarigeze kuvunika kubera jewe aza kurambiye piga samba za hatari bro wiri Juste umva nakubwira ikintu kimwe birambabaza problem itala yako vraiment ilienda hivi basket nikora piga maendo aneza hata vitu bikari tero kwa mu Dinamo we oya jewe nakina muri ntuzeya naragiye muri Kerne ingana gutubwira ikintu kimwe naragiye gura entraînement muri Kerne be kubita indwi yose hari umukoci yitwa Amerika sizwa vyibuka ewa dukubita indwi yose jana nari umupeti w'ubuhinga taktike za hatari agapeti konze kare urumva ariko kumye kandi tubody urayibona kari amatika kuri urayibona sasa rero jana nemba ngine mnesa abantu nkubite crossover abantu bakoma induru ibintu bifata inzu mara nkubita indwi yose ari physique gusa ewa ama criss cross amaki amasuicide nibiki urayibona akatuduza ubusozi ewa nigapiga insemene makwa ewa iyo ndwi rero cyangwa bita indwi yose uravyumva hubita indwi yose ewana niko nikurongera niga muri risicogi ewana niko nirongera ubusa muri interrogation tanamushira kora twarandika amanota muri kaneshira vie narakubiswe porterido zote zambereye apo mujambura burababaza abu kiri kintu nakoze nibage kukubwira naramuvuze w'ingoma kweye narakiranya bro estetika nyinshi naganze yakari fende sana fende mi uri mutimbo wata jewe apara mutimba nari mutimbo guys mbego bibaza ko ari iki Juste Gael uvugiraga kuri no mic ya Step Media atigira avugira handi hantu atigira yicima kuvuga ariko kubwa Step Media akakivuga ico kintu cyo naravuga cyo naravuga nuko
shana ikintu ntaravuga ciwa ciko ata bintu biri private vyanje wewe na vie privé kandi mani wewe ntangura musherugira oya bon jewe nari no mubura gute fata mikro ufata mikro mubura gute sikia chat kwega oya gusa byari bimaze iminsi bitameze neza ariko uko biri kose urafise umuntu akuderange basi none ufata mikro wabura gute wowe nyewe so nabijua problème duguyako inana problème agomba kule nkonda kule nkonda agomba kule nkonda yes akuvuga ati no Juste Gael ikintu ataravuga digiki aragera tubwira ikintu ntaravuga jewe ikintu naravuga uduhe novuga umutwe w'ikiganiro like tubivuge gutyo ikintu naravuga abantu batazi nuko umuntu wa mbere yamperekeje ngiye kurondera ibintu byo mu radio ari CK muri kamera inyuma CK professional yubahwe cyane big up Sara bro naje yaramfashije mu kumagazi muri Bujahid sawa CK rero twavuye muhira wanashaka twagomba ico gihe harimbirije ama formation muri centre region Kamenge muri centre rero je rumva nayifise ubwoba wa mpeti muto kuri mu myaka 10 uri wumva sasa rero nagenda n'ubwoba ariko kambwira ati Gael iyi mpano guhera wiga kuri yene mu 10 uvuga ngo urakubita umukubita zo jana abajama rero twapoana sike araza kumenyuza ringa nyuma ya kamera abajama twapoana bavuga ngo Juste very saranyura umogi naho tutaramubona aranyura umogi kamujama aranyura umogi aranyura umogi the real man from Marseille uko nasikia sasa rero Sikere yari umuntu wa mbere mu bantu bantahura kuko ico gihe kera je naramukomeze naratwenza sana nadi sinzi mu jama blague yagiye gasike sasa narashaka kwicarika abantu 40 minutes isaha no kwirigara n'abantu bateguye kuja mu kabare kunyinzoga bakabiheba ari blague gusa blague kwakwanye sinzi ko ari urugukura cyangwa ari ubuzima kuzeka aiwa ico gihe nibwo ari comedian mzuri sana Sikere umva bakunda ivyo bintu ngumukubito kwera n'umuvyi yavuye ku kazi yacha yicara kumviriza blague za rero ninyo rudufana sasa rero ninyo rudufana wasanga hari umuvyi uganzara kagahungu kicara hana twenda tukicara ewa twaricara tugasubira tukicara mtamari arasohoye mfise ka Alex hanze Sikene nawe yarafise ka Alex hanze ibindi petire byapowe ngaho iyo byaca bihora n'ingorane kuko batamba baturekura bataguye kuvuga ibintu by'urume uraza kantu kurume gaguterera niba bavye banywa hageze saa 4 z'ijoro umuhera rimwe nandu ya muhungu saa 6 saa 7 saa 8 saa 9 ngo kandi urume ruraje na ngo brakena ke urume kubwatsi ngo urume gwaje tuta Tore twagutagaro kurume yere byari ibintu bizuku byo rero byo abantu batazi kuri twebwe kabisa yes urumva yuko bavanye kure mu bro bakoragira CK kandi mu bro ruvuga afise akantu kagaveze cyane ku buzima bwa CK n'ubuzima bwa Juste Gael yes mbega wibaza yuko Juste Gael mu buzima bwe n'umuntu akunda ibintu bwiko two dusara nk'amagena mu busozo mbega n'umuntu akunda ibiki umuntu ameze gute bavuga ko umuntu akunda gushavura gose ariko bishavura ngo ashavura iyo bikenewe gucage ngo iyo bigoranye bimeze gute je nk'abandi barundi ndashavura ariko je shavujyanje rimara amasegonda muri happy minute ko je mbangera ikintu kiri perfect CK arabizi tugitangura muri Colombe ari mu bantu bambere na karira bwiraje kuri miko mu nyuma arambwira ati Gael ayarabigize nk'amezi nk'abiri dukorana hari kigano ko navuga ati tsogenda dukora ibiganiro bibiri cyitwa umukubita cyitwa Saturday Night Show sasa rero bose bavuga ati barasara cyo rero cya Saturday Night Show Nachunye turagira Imana kiremerwa muri Colombe Sikere nico namutumiramo Sikere akaza ewala gusara rose ivyamwa vyinshi hari ivyamwa ari avuga atazofa yuhagiye Sikere ariko urumva je bishitse nkashavuraga ariko shavuye n'amasegonda bikabihetse guys bimeze neza cyane je kubya akora nyere gurubona nashavuye fresh bien wankora ibintu byananiye kwihangana inshuro nyinshi mbega uruko gushavura ryari ga bro jewe Jemeruka gushavura haracenga indwi hazitatu 3 semaines ushavuye Bega wibaza ko yarashavujwe n'ibikigabasha bari bagomba ku habuze gato account yanje bagomba bayihakinga umukubito bice bigenda gute musa Mungu tu yepeke byahuriranye ndiko ndapublia naje mbona umuntu ari kwinjira muri system nini chance yanje rero yari iyo pambana baranyima access yo gupublia nyuma rero Imana yaramfashije tu ni vyinshi sinobivugira ngaho ariko binendeka fresh dushimira Imana
Guys, ni kibazo cyane mashaka kubaza Juste Gael ko nabanye nakimbajije mu kibazo cyo cy'umukubito ati mbega ubifata gute canke ubiha image imeze gute kwa ubona nuvuga aba presenters bakorera ku ma TV online atabumwe buhari bro Bugari ni buto Bugari ni buto hama la plupart y'abantu dukora kano kazi benshi babona umenga ni inzira nziza yo kugira uronke success mu gihe rero nivyo irashobora kuba passion yawe la success nta uyanse ariko ntubijane mu bintu by'ubusani sasa rero urumva n'ikintu kituma zino ngorane duhura nazo ntidufise ahantu duhurira yabishira hamwe canke ikindi kintu kiduhuza kugira tuvuge ingorane zacu canke naho nimba dukeneye gutanga ama projet yacu kuma ONG atandukanye ashobora guca kuri twebwe kugira twese dusangira ubugari n'ari buto bwari bunini cyane gusa niko tutarigera tuja hamwe ariko nibaza yuko ivyo byose biterwa n'inzigo ariko inzigo nibaza yuko yohera muri bino bintu turiko turakora dukeneye twese gutera imbere mu myaka iza je nabitanguye ntararonka ubwanwa ubu sigaye nja kwimwesha ubwanwa usiga conference yaje mahero y'ubwanwa kandi naho nari mwesha kuri 2000 ubu ni 2005 German Dave urayibona bakogosha sasa rero turiko turakura nta myaka ibiri cyangwa umwaka umwe cyangwa imyaka itatu benazo bayarongoye yama responsibility azoba yiyongereye hama n'abantu bariko baradukurikirana bazora abateske aba bantu baguma hahandi bazusange bararambiwe fore ko dutera imbere apana kuvuga ngo naka ngo vyabaye kuna kuriya ntitube mu buzima bwo fakinga life ngo twateye imbere ahubwo dutera imbere nyakuri ariko duterera imbere rimwe kuko ajya nta kuboko kumwe kwivuzanya amashi kugira amashi aboneke nuko amaboko abiraja hamwe amakakubituku gaca wumva amashi nuko bimeze kabisa yes rero ubwo ko dusanga n'abasoza tugeze nk'umusoza tugeze alafa ni kibazo ndashaka ni nka envie plutôt nka proposition shaka gupropose nuvuga Juste Gael afashe kuko ngira ko ndaramushimira kuko ino mic ndiko ndakoresha ni gwiwe nari nshaka nsabira abantu bako dukurikirana basabire basha doge bike Juste Gael baro barabwira ikintu murabona uyu mujama vraiment bimeze fresh cyane ryare kwambwira ati Gael jewe nkiri muri Bujahit nari naraguze impuzu ngoma nango ndazigurishe bamengira ndi gusa ariko ndemiko ariko abantu bimana wo kaba ufise icyo ufasha ni ibintu bidashobora kurenza $50 $450 arashobora kuronka mikro umfashe no mikro umusaza aronke sonzi bameka mikro ni yako basi iyi ni yangu yashize ku iki keyboard gusa ni yangu kandi vraiment mu support arakene support apana by'uburyo gusa nisengesho n'ivyiyumviro byo binabikene ego mumufashe vraiment ibi bintu kibitangura biragoye biracanisha n'intege je narigeze kumara nk'ibitangura natanga takamera mfise na record cyo gero no mu radio nta buryo naronka nari nkiri umustagiaire sasa rero umva gucomora amahera utanafise biragoye gucuhema n'umonta n'ukamera problem narigeze harageze igihe mara nka 4 mona bihevye mukubito ndabihevye kandi muri bino umwaka uheze umenga oya hari 2018 kumpera yari 2019 urumva ndavuga ati cyo ndabihevye kabisa nabiyaca ndabizi ingene biruhisha no mu miseze narigeze kuba ntafise kamera mu miseze ndabizi ingene vyaruhisha kandi ubu rero vyitwa yuko basi nisanzuye gato ya gusumba kera biraruhisha mu batere intege ama contact yabo ndibaza barayafise ngaho ariko nimero ziko ziracanga murabe niyo urungika mu marundi niyo bari gihumbi tu kivuye ku mutima bari kintu twikoresha amayinite mu uploading ndagushimira cyane vuga Gael mu kuma support no kunsabira support no kuma umwanya tukagukoresha ikiganiro ko turazi ko muri no minsi bitemewe gutanga ibiganiro busaza ndagushimire sana bro mwakoze cyane nishimye sana shimire CK ndagushimira na wewe hama Imana imbere dukora dusenga dukora maraso yeza abana y'abakingira kabisa tuzosubira rero no gutaha wari kumwe na Beni kuri micro and camera CK professional ndakubwira ko gira subscribe kandi abamaze kugikwigira no kuri kwima ndabashimira cyane muri abantu banje umuntu wiwanyu ndabakunda cyane kandi wherever you are Imana izo kamera kumwe namwe novuga ivyo mwifuza byose muri mwaka Imana ibahereze tuzosubira rero ntibagire kugira subscribe like comment na share ari kumwe na Beni behind camera ni CK professional utibagira kugira subscribe utibagira kugira follow kuri Instagram ni step made desa 57 utibagira no kugira follow na like kuri page yacu step desa 57 in the step media nibagire rero bye bye